Nk'uko musanzwe mubizi, igihugu c'u Burundi kiriko kirategura ibikorwa bijanye n'isekeza ryo gutanga imisegetera ku bene gihugu baba mu ntara 16. Aho havuyemwo intara ya Ngozi na Muyinga. Aho naho hakaba hatunganijwemwo ibindi bikorwa vyo kurwanya malaria bikurikira: itangwa ry'imisegetera ku bene gihugu igihe cyose iyo bafise yaheze. Ivyo navyo biko birabera mu burere bw'ubuvuzi bwa Ngozi, ni mu ntara ya Ngozi na Giteranyi mu ntara ya Muyinga. Gupompa amazu imiti yica imibu bizokorerwa mu burere bw'ubuvuzi bwa Kiremba na Buye, aho ni mu ntara ya Ngozi, hamwe no mu burere bw'ubuvuzi bwa Muyinga na Gashoho, aho ni mu ntara ya Muyinga. Mu bikorwa bijanye n'iryo sekeza ririko rirategurwa harimwo kwakira icese imisegetera. Ikigega mpuzamakungu Fonds Mondial caronkeje Burundi kibicishije mw'ishirahamwe mpuzamakungu rijeje iterambere PNUD. Ico gikorwa rero kikaba arico catuzinduye kuri uno munsi cadukoranirije hano. Iyo misegetera ikaba yashikiye mu bibanza bitatu: igisagara ca Bujumbura, intara ya Gitega hamwe n'intara ya Ngozi. Imisegetera yakiriwe ingana n'imiliyoni 6 ibihumbi 154 na 76, ikaba igenewe abene gihugu bo mu ntara 16. Aha rero tukaba tuboneho akanya ko gushimira bimwe bivuye ku mutima ikigega mpuzamakungu Fonds Mondial caronkeje Burundi iyo misegetera kibicishije mw'ishirahamwe ryitaho iterambere PNUD, kuko ahatagira amagara meza nta terambere rishoboka. Ikindi twagira tubamenyeshe nuko iyo misegetera twaronse iri mu migwi 3 bivanye n'inyifato y'imibu iri mu burere runaka. Nico gituma muzobona canke mukumva ko mu burere runaka batanze imisegetera isa uku canke kuriya bivanye n'umuti bashizemwo wica imibu. Iyo misegetera yose uko isa yose irakinga imibu ishobora kuturya ikadutera indwara ya malaria. Banyakubahwa mwese batumire bahire. Iyi misegetera rero aho bukera uca ijanwa mu bibanza byose byategekanijwe kugira ngo ishikire abene gihugu. Abene gihugu bose bazoba baraye basansumwe. Aho naho kaba iryo sasuma rizotangura igenekerezo rya 5 gushika ku igenekerezo rya 16 Nyakanga umwaka wa 2022. Bazoheza bace bazinduka mu gitondo baronka imisegetera. Bazoronswa udutike turiko igitigiri c'imisegetera bazoronswa. Aho rero tukabasaba kubika neza ako gatike, bukeye bace bazinduka gutora imisegetera mu kibanza canditse kuri ako gatike. Gutanga imisegetera navyo bizotangura ku igenekerezo rya 6 birangire ku igenekerezo rya 18 Nyakanga muri uyu mwaka w'2022. Itangwa ry'imisegetera riri mu rukurikirane rw'ibikorwa leta mvyeyi leta nkozi yihaye mu ntumbero yuko atamwene gihugu numwe yoba gihitanwa na malaria mu mwaka w'2027. Ivyo rero bikazoshoboka ari uko umwe wese yerekanye uruhara rwiwe muri urwo rugamba rwo kurwanya malaria. Tugahamagarira n'abasanzwe bafashanya n'u Burundi mu iterambere ry'amagara y'abene gihugu kongereza uburyo kugira ngo iyo ntumbero leta yihaye tuyishikire. Nkaba ntakekeranya isekeza twimirije muri uku kwezi kwa Nyakanga ryo gutanga imisegetera ku bene gihugu rizogenda neza.